umve ngo mvuge buke ngo ari ibintu ngomba batera induru cyane mugabo none cimvuga gute twarangije tuvuga ati kiriku nako twarangije tuvuga ati Benturo hamwe na Satubi ngo nivyo tuzogaruka ko ivyabo urabona yuko kuvyinjiramwo twaba twitakaje twenyene basaba ngo uwo mugwayi bamutware kwa muganga mugabo Benturo ati jewe ndumusazi mugabo ndaserukira kandi incabwenge tufate hehe yes ni Monday Superstars hamwe na Dijo hamwe na Indundi TV mukanya cingaruka n'amakuru tubafitiye ninondwi nivyagiye bikogwa rekanze hama mugabo kandi zamurashira kuzo commentaire ndakubajije nje nkavuga ati uku kuntu wowe ubona wo bivuga ku iki bucuza nyene ukambwira wowe nawe bivanye kuntu wabibonye rekanze Yes nuko urumva neza yuko ngo Imana ngo imuritse imanije ikaza mu vyiwawe ngo abantu bose baraza bakaza mu ruhande rwawe mugabo ikibazo ngo dufise ngo nuno muririmvyi ngo ku bantu bariko baramubesha yuko akaze wamaze kumera nka Big Fizzo Mwanda babwira ati muri commentaire bambwira nawe ukuntu uvyumva nuno muririmvyi ku ndirimbo yiwe ahanihe ubona yuko ikira frappa ngo ari gihe nyene ngo abantu ngo babegerayo mugabo igihe nyene cawe kigeza abantu bose bakakurondera telefone irasona igasona nuko turemeza neza yuko ari umwe mu baririmvyi nawe nyene ya Java kure arafise aho ya Java mugabo aranashimira cyane abagiye bamufasha twarababwiye ku majambo yashoye gushikiriza neza na neza ngaho kuri stade mu giteramo bari bahuriyemwo na papa wiwe ni papa wiwe Mugani Desire umva ko yagarutse ati abasaza arifo ko biga bagende babone yuko ibindi bintu bigeze ku rundi rwego naha rero tuba tugaruka kugira tugire ico tuvuganye na cyane kuri mwebwe bivanye n'umumunsi ukuntu aba yabitahuye bivanye no kumuntu muririmvyi waba yavyanditse namwebwe rero mukaba mufise ukuntu muba mwabitahuye uno muririmvyi urabona ko wewe ari muri calme reka ndabibutse yuko uretse Superbati ubona ko na Bobeti bamaze kuba bamwizera ubu bafitanye amasezerano yo gukorana mugiye kumubona nyene ku mbuga ziwe ariko arabivuga murazi neza yuko yasinye aranababwira abafana biwe ngo ni mwebwe muriko murabikora nitwanse rero mu bikorwa ni hari kandi n'ababoss bakora mubona bien sûr kuko iyo baritangiye kukwizera bababona yuko ngivyo mukorana babikunda mu majambo bashikirije aho neza ko bavuze ati uyu kiri kuturavye ingene abajene ubu ari bo bijukiye nico gituma dutegerezwa kumuha akaryo agakorana natwe nk'umu ambassadeur bien sûr ubu rero turabona neza yuko ari umwana agezweho kandi urabona ko ariko arabikora neza ariko araza kumugereranya rero na Mugani Desire kumugereranya rero na Big Fizzo bamwe bavuga ati ngo namahigwe kwa Big Fizzo kuko urabona ko Big Fizzo akoze imyaka myinshi unawe n'umwana aje ubu kandi bazi neza ko no muri label yiwe yashoye kumufasha barakorana n'ibintu byinshi mugabo ubu agereranywa nawe ngo ni bya bindi rero imizi uba warubatse neza bituma igumaho ndico bamusabira rero kiriko ngo nuko nawe yo kubaka imizi nkiyo ya Big Fizzo igikundiro cyo cyamaze kuba yerekana yuko nawe afise gikundiro kujya Big Fizzo nyine ubona ko ari gikundiro ngo ariyo byinshi yigiye kwa badadanden nivyo bindi byose ragenda yige wicare hasi yige ukuntu umuririmbyi ashaka kumara imyaka 10 renga 20 ari muri abandanya ariko aravugwa ariko kandi anagereranywa n'urungano rundi rushasha ruriko ruraza kuri ivyo wowe bivuga ku iki ndaje Voila turabandanya n'amakuru yacu ni Monday Superstars aba bahungu babiri Fernando na Melanine abantu bagiye kumenya kubatandukanya amazina yabo ubu
turavyemeranya ibi kuko benshi baguma babita yuko we love muzika, we love music, hama mu nyuma barabara ba love muzika inyuma yo gutandukana na Don Bright. Ayo makuru sinogenda hariya ngo ndabisubiremwo, kandi abona ko mu nyuma nabo kwerekana yuko bagiye kubana nubwo management yabataye bahavuye nabo baca bavanako. Ivyo murabizi rero. Hariyo ibintu vyinshi twama turiko turababwira ati bivanye nuko mwene vyo wenyine ataruguruka ngo abivuge biba bikigorana. Ku ruhande rwa Melanini hamwe na Fernando benshi baraza ati Fernando niwe yatumye umugwi ubomoka, uwundi ati Melanini hajya mubwe ni mumuzi n'ubwahoze niwe yatumye ibomoka. Gushika isa rero twebwe ntituzi ivyo ari byo. Mugabo reka rero tugaruka kwa Fernando. Urabona neza yuko igihe yakora ubugeni twamubonye Melanini ashika hajya, ariko kandi hari indirimbo ya Alvin bari gukorana na Fernando ngo na Melanini, mu nyuma ngo bahavuye wewe wamukuramwo. Araza aratubwira ati nukuri jewe urumva ngaho Alvin yatubwira ati umva abo bahungu babiri nimubone gutyo, umva urahamagara umwe akanka ugahamagara uwundi akanka. Aranavuga ati Melanini ngo niwe muntu mubi. Ngurumva ngo yaranyemereye yuko ngo tuzokora, ngo ndamutelefona mu nyuma ntiyanyitaba, ndasubira kandi ndamutelefona ndasubira mugabo mu nyuma je tubona indirimbo isohotse ari kumwe na Fernando. Abantu bose ati aho usanga kweri Melanini bimeze gutyo. Reka rero mu kiganiro Fernando yashoye gutanga ningaha nyene si binyamakuru nyene babikora ngayi wacu nyene. Urumva ko yavuze neza yuko yemera ko Melanini ari mu frere wiwe kandi bagiye bakorana ibintu vyiza. Uno musi no mu muziki niwe yashoboye no kumufasha mu bintu vyinshi. Mugabo Melanini yaciye agaruka avuga ngo brother ngo yaba waruzi neza yuko twaraba brother kandi turabantu babanye neza ntiwari gufata indirimbo zose twafatiye akanya kose turiko turazikora hamuka cuzifuta. Uno musi rero kimwagira Fernando nuko ari mu bafuse indirimbo za We Love Muzika. Twarabibabwiye rero twabonye gusa kuri YouTube ibintu bigenda ngo fye. Noro nimba Melanini amwagiriza ivyo bintu ngaha hagati kuri aba bantu babiri nuwahe mubona ati yatumye uno mugwi ushobora gusambuka. Mugabo sha urabona ko muri kino gihe si ibintu vy'imijinya cyane, bariko baravugana nibakorane basubire. Kandi ku bantu bose mwari munyoteye kubabona bariko bararirimbana, musige commentaire ngaho mubabwire eske muryoherwa iyo umwe ariko arayikorana canke niyo bakoranye bose muraryoherwa. Gira ico mubabwiye ngaha muri commentaire. Yes. Ngo abakingi ni aba de biraryoha rero muziki biraryoha cyane. Aba legend byensini n'ikiganiro Monday Superstars ndabazana nyene bajya abakingi kubi bya bintu nyene bagenda bashikiriza. Urumva neza ko muri kino gihe Lolilo adashaka kwemera nubwo wo bimushira mu maraso hehe yuko Fizo ari umuntu ahambaye akomeye. Aha ni biganiro ndabwira ati mu biganiro bakorera ahanye mu binyamakuru bikorera iwacu. Urabona neza yuko aho bari bahamagawe ku kirimba baririmbyi Lolilo yashoye gushikiriza ati bya bindi Fizo ariko aravuga ngo umuziki ngo ntiwateye imbere muri imyaka 3 yose ngo amaze ari hariya ngo ntiwigeze utera imbere. Ngo yasha ngo raba ngo turateye imbere twashoye gutumirwa ngaha twashoboye guhamagagwa na nyene icubahiro ngo yabahaye naga Kemanyi. Ako Gakemanyi rero ne bamwe bagaruka ati nukuri nimba mwarateye imbere ahubwo ni mwebwe mwari guhaguruka mugenda mutwaye ya Gakemanyi ngo mugenda kurondera kwa papa Gakemanyi. Byose n'ugwaruka rwama ariko rurahamagagwa mu migambi yabitandukanye. Urosa karyo nyene urosa karyo kumva nyene harageze aho uronka karyo uvugana n'umukuru w'igihugu. Genda rero ngo uvuga imigambi nyene ikwiye hama ugende witeza imbere hameje ugudoze ujanya Gakemanyi hariya mu gushima yuko nawe washoboye kugera aho ugeze. No musi rero bihagaze gute ku bafana ba Lolilo n'abafana ba Big Fizo.
umufana wa Lolilo aravuga neza yuko bavyemere yuko yabafashije bigeze no kwinjira mu mavideo yiwe ngo none ngo muharirike abundi nawe ati ego nivyo yarabikoze ngo mbwa ngo ari hehe ngo kugada rero brand ukaguma uhari nawe ngo nikindi kintu mugani Desire urabona ko no musa ariko aranagereranywa n'aba baririmbyi nyene turemeza ho ko ari umwe mu baririmbyi yakoze kandi n'ubakibandanya akora hatararonka umusimbura ngira nako yarahagaze ko abona umengo mu myaka 3 nta wundi yahasanze amuteye ubwoba je nta kajyo twashoye kuroba ngo dushoye gukorana ikiganiro mugabo urazi neza yuko umwanya ngo ari muto arashano kugwara ubu tuko turavugana urazi ko yasubiye mu muryango neza na neza tuguma tubona amafoto ari kumwe n'umwana ubona ko yasubiye muri famille inyuma y'igihe kinini yaramaze muri Canada muri tour ngivyo rero ngo nivyo bikorwa uno munsi umuntu wese ashaka kumushimira kuko abona ko amaze imyaka myinshi mugabo akaba ari umuntu agaruka mu madeba yacu agaruka akakajama mtakaweza kweli Obyase tuvuge kubikorwa tuvuge ku bintu nyene tube ko turarabisha amaso n'umuntu yakoze kandi n'ubu abandanya ariko arakora neza na neza abona ko na Lolilo hari aka video kera nyene ko ravuga ati ngo hariho ngo kwiyita izina no kuba uriryo aremeza yuko ari genero mugabo kubera ishavu yifitiye akakanya ngo never ngo byari byakera ibyo byari byo nemeje yuko ari general hari umaze kumusimbura hari umaze kwamukura ku bugenero ninde ko ubu bariko bararungika kiri kuagenda mukureka bose abakuru bo ngo bananiwe ngo badugije ababoko barungitse kiriko nawe gusa abantu nimwe nibamubeshe ngo aca bifatamwe nabi ubundi ho akiri turatiko ngo adifise kandi ni akili yes urabona neza yuko ako ka video kazanye impari rojo aragaruka ati oya ivyo none yabivuze kera ariko kadi ku ruhande rwa Satubina baravuga ati ngo king ngo rero bakingi babiri ariho king w'ivyaba kera na king w'abariko barakora eske bugani ahageza ubu ngo n'igiteramo cyenze kimuhamagara kimukura muri Canada bamuhamagara mu Burundi ngo eske ngo Burundi ngo waramurushe canke abafana bo baracabafise ikibazo ni wewe ndazi nimba uri umufana wa Fizo urafise ukuvyumva nimba uri umufana wa Lolo urafise ukuvyumva mugabo ubishize hagati vyose wowe utoriki gira icumbwiye ni Monday Superstar Indundi TV na Dicho Voila ababosi bakaba baragwira muri ibi bintu vya entertainment wowe ngufyinye urimenya abafise amatara bariko barabonwa kandi bariko baronka amadiri ngiro byo kuguma rero inyuma ngo vyabaye ngo vyirakaza oya ngurakora amabokaja ku kivi igiteramo rero giteguwe muri Source Dini turiko turakesha bonane abaririmbyi bariko bamaze kuba urazi yuko Satubi wewe azocava hariya ahari muri Europe akakanya radukara ragiriraho tuwa nibi byose ariko arandika ngo yabakingi baba ariko barakora arafise kunazo bisigura nawe ariko kandi murazi neza yuko yakiriwe ngaho muri Europe abantu baguma bagenda bakamushigikira byose arabikora ndiko ndagaruka rero ku giteramo cya Lotranteye nuko azoba nawe nyene abarizwa ngaha ivyo ariko arakora byose Lotranteye azoba ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubona ko afashwe neza shari muri hariya muri Europe uwitwa Dramati Bface Lino G Monia Flair bazo bariho bibereye bwabo rero hari umuntu baguma banyegeza cyane ngo umuntu azova hanze ngo azobaje rero gufashanya nabo baririmbyi amajambo rero yatanguye bamwe ati ngo kubera iki ngo kubera iki none ngo batazana ngo barundi gusango bace bahamadiri ngo abantu bari hanze ariko gabano b'Imana nituje dusubire kandi kwakira abashitsi
ngo nzidozura kandi kwakira abashitsi ico kintu kirabaho umushitsi rero ni gute rero umushitsi uramwakira ukamwereka iwanyu hama gacura bati eske ndamuhaye bande niba cabona ati igihugu kirafise abantu kirafise ndiko ndabaza kirafise urabona numuririmbyi avumye ubu iwabo kandi ibintu by'amapiano nyene tubatalelele emo emo he te azobari live in Burundi kuri ryo genekerezo rero tumutinye cyane tumwereka abantu ibihangange bagenda guhura navyo urumva ko Satubi nimbara Buja Piano bazoba bahuriye kuri stage hariho Riroji hariho Monia Fleur hariho abarinzi bareko batandukanye badoshobora kubangaho kuri Source Dinire kugira mushobore kumarana umwaka wa 2025 muhamagara 2026 kuba boss rero ngo ni byiza ko bazabarazana abo bantu erega wowe ku mahera yawe canke wowe ku bushobozi bwawe usanga uri muririmbyi udashobora kumuzana barinze bamuzana ifo yukuca umuprofitiraho hama iwabo naho nyene bakumenye nawe aje ngaha kubera iwabo bavuga igihugu abagiyemwo natwe turavyungukiramwo ngo sukubirukana rero ahubwo nukubereka ico dushoboye. Yes, nuko turamudana ikiganiro cacu turiko turavuga abaririmbyi bashoboye gukorana kandi bakagumana kandi bakabandanya bakora ibikorwa nyene bikundwa nyene bishimwa tuvuze Belmani Boy nabonye turashobora kuca tubaha amashugwe yabo pa abona ko neza bakora vyifatamwo neza muri umuziki wa 257 ni ku nciro ya mbere rero tugiye kububona Double J agiye wenyene muri Europe ari wenyene tuko turavugana ndatwara abantu maze kubona gufata rutema ikirere ba agiye hajya rero nigenekerezo rya 27 kwezi nukunyene kwa 12 agiye guteramisha abantu hajya kiriku SK yarafatiriwe canke abari ngaho bari bakeneye Double J gusa je sinibaza ko aho bamwo ikibazo yara makuru gusa nariko ndabazanira ukuntu apanze ariko azoba ari kumwe na DJ Mikael ariko kandi azoba ari na DJ Saido ikibanza muca mukibona nawe nyene amaze kubahamagara ati Belgium ndaje dushobora guteramana yes mu biteramo rero biteguwe umva neza yuko Boje azoba ari hariya ariko kuri Club Dirake Natasha nawe azoba ariko ararangiza umwaka le 31 hajya nyene bashiye gukesha ariko kuri Source Dinire umvise abaririmbyi bazoba bahahari ni ibintu byo kurangiza umwaka mu munezero ku muririmbyi utararo nka show ngo nugusenga Imana 2026 nawe ibintu bize bigende neza mbwa ku barose bose 2025 muvuga ati amen na 2026 ize neza nuko indirimbo ziriko zirasohoka urabona indirimbo ya mama mati inyuma yo kuduhora kurikirana rw'indirimbo atubwira ati ubu ndaje nze ndabaha ku mwanya no ariko nabikurikiza gica ku rubuga rwiwe rero wandika T-Max mwana jeshi ukacubona indirimbo yashoboye ngo uyu wasasa kiki abantu bangira hariya ibintu by'amasingeri ucugenda wirabire byose jereka ndagushimire ariko n'abaririmbyi benshi nayo ko yasohora ibikorwa ugenda ubashigikire nizereza ko tuzogaruka gaha tuvugana ku bintu bya best influencer Gozino Bino ngo niwe mu best influencer rero murashaka yaratumotivye twese ubu tukaba dukunda ubu DJ bye